ukumuvugira keza amasaha yose ukumuvugira keza amasaha yose ukuma umuvugira usanga fiyo bari kumurindira umuhimbiri urabona ushaka kubwira iki basana iki ushaka kubwira iki basana bose ushaka kubwira iki bamuhimbiri niba byakunaniye ko ushaka genda niba byakunaniye ko wishaka tuganire sohoka niba byakunaniye ko tuganira turi mu mahoro sohoka mvira mu nzu sohoka mvira mu nzu sohoka rero ngo mama wanje ari ibintu mutama yari yambwiye ngo ngene ko tuvugana byagwawe nibiki rero mbwira ibyayo hari iki Nasi kwa je ndu ambere shaka kubikobira kumva rero mama oya muzi yambwiye gusa ko ari ibintu ashaka ko tuvugana byawe yamushikana ibyi uko acungira ko ngene ko tuvugana yarate ngira rero umva hari umuhungu nyene twatangwa turi abagenzi tujanye no mu byo gukundana ubu yafashe nyene decision yo gushika muhira gusaba irembo ko umuzi umuhungu yuhe basa bose yuhe Inasa tujya mu nze tujya mu muhungu yakugiriye Berahim abundi rero akaye mukundana none ubona ko yari kumbwira bijya byose atana kibe gihana na gutangara kwere bijya bintu byose yakubwiye hajya je nacindagibwira nawe utari bwambwire kuko namurashobora kwimenera ibanga kuriya kwamenya ibanga je hasa jawe pour rien oya je zari inkomezi z'urukundo zinzo biti inkomezi z'urukundo nizo zatumye avuga kwimenera ibanga nishaka kwimena kugira no kwimena sino esko mura mukunda uri sire ko mukunda kwe kuko burya niwitiranye ukwifuza umuntu no kumukunda kuko ari ikintu cyitwa passion na amour wowe umva yuko ari urukundo yawe ukuri ufise ukuri ndamukunda cyane bivanye na comportement ziwe imibereho yiwe ndumva nyene ko tubanye mu nzu akambera umushinga nawe nanje namubera umufasha ko byo bari byiza kuri aje nicyo burya mbashaka kumva niwitiranye uzimuri kiziba kumva yebwe maze gukunda urumva ntimwimvira nimugira reflexion urumva rero ndashaka kuko arize w'icabwe ndashaka kubaza icyo cyo nshaka kukubaza cyambere nimba wumva ko mukunda by'ukuri kuko burya ingo cyane ko kuri mabwe abakobwa urumva udafite ikintu cy'urukundo egal zero barabesha byose nk'umuntu ngo hango ngana profiter cyangwa yafise ubutunzi cyangwa yafise ibi cyangwa biriya weka nubakane nawe c'est fort chifu bijya ntibiramba kandi nibigira n'imigisha y'Imana ariko ubakanye n'umuntu kubera urukundo nibwo ndemano nibwo originality y'umwana w'umuntu ariko nukora kugirana ibindi nakazika kandi burya rero maze gukora yuko kumurushaho kuva kubaho ni byiza ni ntambwe nawe natwebwe niyo tuko turajana nawe baguma hazamwe ibindi cyangwa biriya natwebwe rero ntumbero tuko turafata nibyo ko natwebwe twugira famille zacu abye nabo babone abuzukuru c'est bon vraiment nimba wamukunze je vraiment nacho no kwange vraiment je vraiment nzogushigikira nihagera urazombwira jewe ibintu cyo nzobafise nzokiguha nzogushigikira kugira ngo ushikunda tuzaba mbembwira ko nguma numva ibintu benshi mu matwi bya Samira nkaba ntarabona action imeze gute bya Samira tubana tubisengera uko uyu mama birafate kuko afite intumbero nziza yego kandi uzutangare tubikora imbere yabyagwaye hanze cyane tugira umunsi ibyo bintu gutangaza ahubwo byo hatubigiriye umunsi tubisengere Imana bazi batangira Imana yego nakabishe mu maboko y'Imana ntangorane vraiment
Ça va? Ça va, mon boss. Iminsi myinshi. Ça va. Ungero urazi ko jewe mu bantu nizeye nawe uri mu murongo wa mbere. Umurongo wa mbere ko kandi ibyo mpamagaye kugira ngo mubaze nzi ko uza kumbwiza ukuri. Sibyo? Je abukobwa ashaka kubaza yitwa Keila. Uramuzi Keila? Keila? Ni Keila meze umukobwa gutya yonze w'inzobe keza mu maso gutya. Okay. Mubona muzo Amuzi neza. wahaye ikibazo cyaje cyose. Oya aricyo bafana namugisha. Donc namugisha c'est n'ubugenzi gusa bisanzwe ibintu begeranye gusa nta bintu birebire ndabazi ko Ubugenzi ariko barazi ngo gahoro ntabwo ari ibintu bya grave. mbe uriya mwana wa Keila afise akana k'agakobwa k'inzobe gutya keza cyane. Oui, bien sûr afise akana. Ushobora kuzi papa wiwe, ushobora kuzi papa wiwe, papa wa kariya kana. Donc boss kuri ino si tubayemo buriya toute la vérité n'est pas bonne à dire. Yaraje mu ncamake ku bintu bijyanye bya Keila hamwe na Mugisha ni inkuru ndende. Mu ncamake ubwa mbere kwanza ntango gusaba imbabazi kuba ntakubwiye ukuri imbere. Ni ukuvuga yuko Keila uriya mwana wiwe papa wiwe ni Mugisha bwite amaraso yiwe. Ça c'est pas possible. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Kariya kana kamugisha. Umwana wiwe. Mugisha uyu mufiance wanje. Oh my god. Ni nayo mpamvu tutashatse kukubwiza ukuri. Kuko iyo tuza kukubwira ukuri byinshi byari kononekara. Ngiro ibyo ngiye nukuri kuve mu mutima wawe utabesha. Uko no kuri kutagira amakenga. Mugisha ashobora kumbesha jewe. Kuri wihangana. Kubera ko ashobora kumbesha ko afise umwana. Je yampunze afise abana batatu. Mugisha c'est un menteur comme ça, il peut me mentir. Bose ni waba ushaka kugira amatohoza akwiye. Uraza ku munsi w'indwi. Kuko ku munsi wa Mungu Keila ategerezwa kuza kwa Mugisha gutora ration. Uraza upari ku muduga akote hamuzuraba filime yose umbere. Mugisha. Lidera kwanza leo kwanza 1 minute. Mugisha, mufiance wanje afise umwana. Afise umwana. Oh my god, the mind. Umuneze n'umutima wanje wose ashobora kumbwira ibintu nk'ibyo. Nawe ukabimpisha. Oya jewe urazi gituma narabiguhishije kugira ngo ntumenye ukuri kuko ari kwica byinshi. Kuko urabona kujya ku nkuru wamaze kumwizera Mugisha wari havumwirukana mu kazi. Hanyuma igihe yari kumwe na Keza uriya mukobwa yararihe. Bosi. Hari ikintu kimwe kuri ino si hariho abantu b'abanyamitwe benshi. Ni ukuvuga ibyabaye kuri ujya munsi Keza agira ubukwe na Mugisha karaga filime. Ni ukuvuga Keila ujya muryango wa Mugisha wamuhaye hari ibintu wamwemereye nk'igifuka mu mwo. Bandi bamwemereye umuryango wa Mugisha kugira ngo azibire abike rino banga ntirimenyekane. Mugabo rero ingorane yaje kuba mu nyuma nuko
ivyo bamwemereye batabishikanye bamaze kubimyima ivyakurikiye ni ibinje gituma ubona ariko arashaka kwibonekeza kuko iyo baza kubishikako n'umwana yokuze yokumva itarangiza. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Oh my God. Oh my God. Ibintu ni hatari numva sinzi. Nuko bimeze mu buzima. Ko Mugisha atigeze ambwira ko afise umwana. Oh, icyo byo navyo ari kukubwira kubera ko yari kuba yimeneye ubufu. Oya. Kuko je yampuze afise abana kandi batatu. Kugira ngo ambize ukuri ko afise umwana umwe. Je kuri je narico byari kumara ariko la vérité dans l'amour ikintu gihambaye cyane. Sinzi ko Mugisha ashobora kumbesha, sinzi ko ari umubesha. Et menteur comme ça. Uriya arazi ubwenge. Ariko mubona siko ameze. Mugisha wanje kweli ashobora kubwira ibintu ngibyo. Oh my God. tonton. Waalaikum salam. Sania ali. Sania? Urondera Sania? Ari mu cyumba. Sania! Ingwano ndi kwana kurundi. Naje kugutora tugenda kupima cyane tuma. Sa? Impuzu ziki? Sama kiasi. Mariage. Ya mama na tonton Mugisha. Emwe murasa. Mariage yanyu kwizoba cyane. Hari wabemereye kwizoba. Reka murashonisha n'ubu. Asoni mufise. Ka mariage zo. Apizoba. Kubi. Ha mariage zo Mugisha barakwirana na mama wawe. None. Umviriza ndakubwira. Mukaba mufise ubwenge mukomeye. Nusubire kumbwira Mugisha ba. Twebwe turamukunda tonton Mugisha aratukoresha devoir akadutwara kuri piscine uretse rero afise amahera aratubwirira ibintu byinshi. Baba Papa umva ndakubwira nawe uzi ngo papa dufise papa ndakwingiye ubashigikire mama na tonton Mugisha agire mariage. Reka so twaravuga. Ntabyutse. None tuvukana ujyasana mubona Mugisha ari wo muri famille yacu barasa. Oya ni basa gusa barasa ingeso. Afise ingeso nziza. Nta bwenge mufise. Ingeso zo kurondera mari. Ni Yesu kuro. Oya hataga turamukunda tonton Mugisha. Kubera iki mumushyiriye? Kuva papa agifa mama ntiyatwenga yabunyasha gusa tonton Mugisha aje ubu aratwenga afise na oma. Afise ubwenge buke nka nyoko. Ntabyo nzoshigikira. Singeze no kubishigikira simbigomba. Papa tonton Mugisha akubwize Jewe ntiyisonera. Ntasonagira. Urabyumva neza. Ashaka n'umukozi agacaza kwabira inabuja. Ibibaho. papa kwanza tuzomamagara muyaje kwaza kwa mutarabonana. Ubaza ko ngo kirikiruka. Cyewe sinyanga naba. Bikunda. Mugisha aracara umwana cyane imbere yiwanje jewe nta nico mwe mwumvira. Rega namwe mu bwenge bwanyu mubona ko Mugisha abajana kuri piscine naje muraza ndabashire mu mutwa ndabajana kuri piscine. Papa turagusabye ivyo tuzogira byose ubashigikire mama na tonton Mugisha agire mariage. Kenda hariya muje gukina. Papa nta mutima ufise. Kubera niwe nabajije kuri abajije ndakwinginze ubashigikire ndagusabye niba ufise umutima w'umuvyeyi ubashigikire mama na tonton Mugisha. Genda gukina hariya. Genda gukina mbisage haguruka genda umfukamira ndimana je. Papa Fiato
abantu bose ni mugisha yari ni mariage yo bakuri iki gihugu ni ya mugisha ntizoba rero turavyatse Allô, oui, ça va? Ça va bien. Et toi? Donc, wa madame Adidas. Ariko rero, il faut changer uhindure. Uze n'umuduga. Uze n'amaguru, hama uze muri civil. Kubera ko ukaza n'umuduga muri ya situation basanzwe bakumenyereye, birashobora kononekara. Okay, merci. Amaruna ngora none gusarinda mu nzu amaze kumurindira aheje kumutelefona kuri telefone bagiraze. Antuka rero ifo cha uza. Donc ego nta kibazo. Aho nyene ku indi quartier kwibarabara ikurikira hama uze n'amaguru. Nta kibazo cy'indani. D'accord. Okay. Allô Kira. Donc wamaze kuba ready. Donc kuvuga wa madame araje. Seconde. Wewe il faut rero kuba hafi. Ubanze winjire kugira ngo akubone musohokane. Dusohokane nyina mugisha. Pas de problème ego. Evan, nikude kono nakubye kwina mission iri sérieux. Sinshaka kwina mission irata. Merci beaucoup. Koresha umwanya wiko. Ok, merci beaucoup. Vraiment, moi, c'est la yoyo sana kubona. Kuza kudutembera hano ibintu bimwe je bibimbara cyane. Salha. Mambo. Utajyohewe Salha. Hein? Tonto? Ah oui. Oui, digi. Kila. Urazi rero jimyo. Kuba bimaze igihe bimba. Azo kwari bivuze bitangaza. Nuko kwimana je muranangara. Bashobora guhura n'umuntu mu gutambuka kwiwe. Yo atambuka. Ariko ibi bita umujinya. Ukabona umunyera umujinya yameze akarakara n'indi. Rero je bigere birahimbara cyane. Urumva? Rero bigere no mu mafilme. Je kuzabwira abantu. Akektinga rero gushavura yashavura ukabona. Yagaga. Nyatwari mama. Yewe nabishasha. Nakubona. Ijya bintu numva kuvuga ko none we ni. Ibyara. Yo wamubonye mugisha. Nazo abinyotse kumubona cyane. Umwana w'imisese wamubonye mugisha. Sasa udatwenga. Genda kwa tonto mugisha bakute mukamubona. Genda muramusungere. Tonto. Weta we. Salha. Uitwaje? Salha. Yuko mtoto. Yuko mtoto. Mwanaka. Salha. Picha. Kaka mkunda mugisha. Mukunda cyane. Misese amabaza mugisha. Kana undazi mugisha wino Ahora wifuza kumubona. Je ndakumeye. Mbega faba kakanga. Umwana bawambira. Ndenera bwana nangu. Safi kabisa. Oh, félicitations sana. Kila. Basi kwa vile umana vitu vingi vingi. Cyane.
Nako nikiza nka nyina Mungu sasa ruba kucyuma. Nubundi. Mugisha, nanjye fa kunyinjiza mu mugambe wo gukinira resi. Nanjye nkaraba yuko nobo urunugu rwamamare. Je nta n'umuntu numwe ari geraza ngo yifotozanye navyo nanjye shaho mbicabamare. Happy birthday. Yenda rero ndabafite ifoto. Manza kanzi umukuru n'umwana wanje. Nabari. Indi. Reka twemeye kwikundira abana. None bano wanzu ubona ushaka kwifotoza nawe. Bashaka kwifotoza nanje. Mufate ko. Ibintu by'amavuta. Iyi ni nziza. Nitere ni selfie. Selfie. Sawa. Twenga sheri, twenga ntunguni Mugisha. Raro ibintu bimeze bya. Twese mubari. Tubanga mu ngagara. Abo. Iminsi yose amambwira mama muranabona Mugisha muri televiziyo gusa. Ndakeneye kumubona face to face. Babwira ati hinge nzo gutwara. Umwana nje aragukunda mu. Aba nivyo birangaye dufite ngaha mu Burundi. N'abana z'abantu bafilme. Arakunda filime ziwawe gusumba n'izigindi. Ayo tuyo filime turakundwa cyane. Amarukiya. Yo biramugomeze fo. Ndamubwiye braza akumva numva mu dotetse. Ntambora. Braza ubasohorere ubandengereza umutwe y'inzuzi numva umeze fo. Umbana umeze kugasha usanga. Oya birashika rwose twebwe ingene tugwara, ngwara nihangana cyane. Bamfashe shaho bamenekereza siko? Uhera nk'ibuji. Miranga kabuji vraiment. Bash. Tanga umuci ukurahoyera. Oya mari karakina misuzi. Yamatana ngo usanga ari karakina usanga amakamera ngayuzuye. Erezma kamera. Ubwo rero umfashe vraiment ubaherekeze. Ubamenekereze. Ngire tonto aberekeze. Salabai. Ngena kwa tonto. Toja ya. Wacha we. Kadaga shikane ngari nzuzi twene. Marero we piswinga. We merci. Oui, alors. Yeah, je suis dehors. Est-ce que tu peux venir dehors? Ndaparisenga hanze ku muryango. Aisha tuvugana. Ok, merci.
sava kuri ngana ntiwari wambwiye kuza muri quartier yacu wari wambwiye kuza muri quartier yacu dose zanje wazihejeje dose sindaziheza suzi ko n'umunsi dimanche mava ntangura kuzikora nk'amasezero genda zikeneye vuba cyane bihute nka deme cyangwa prademe ndazikeneye kandi ntuziheza uzijane ku biro turumvikanye wambwiye ko tuzikeneye kuwa kane oya ndazikeneye cyane ejo cyangwa ejo bundi ziwe zageze ku biro sinakumenya ngo nimeze neza twe turashima Imana ariko ndakubona n'ingoma sindakutangura nibiki na maki kutarambira urambwiye ngo nyine ari iki kutarambira okay bye bye How are you, bro? Mugisha, uri kure? Kunga umeze neza. kure gose Dukuri mvira ikise. ikibazo cyabaye nubwo kandi amadini ndiko ndiyumvira mvuye yageze natawe Kinyi wakise. cyabaye uziko cyagiye kugiye kuryama Tami Samira bazicyagi wambwira ko namuherekeza ujya mukobwa Keila mvuye tuyise nka dimi nizaheze Madame Samira yashyize telefone uziko yari ngaha yarari ngaha muri kano karere mahanzi ngo ari igitangaje ukuntu namusanze byanyobeye hasi umuntu ntameze neza yashavuye ibintu yari yasabye ko nobimuha kuwa kane cyangwa kuwa gatanu mu nzu y'umutware ejo cyangwa hirya y'ejo urumva akwicanire y'amakenga cyembwe ntiyanciye umugani ati ndakubonye ntumbonye nimvira icyo bintu yoba yambonye kuri jewe ibyo bintu yoba yumvise kuri jewe nibiki n'ubu umutwe nguma nimvira wapi umutwe watakanye iki kirundi yakoresheje umugani yambwiye nguma nimvira n'ibyo bintu yoba yambonye ko nibiki ibintu yoba yumvise nibiki no Mugisha yacuba wikomplika mu mutwe ibyo ni ibintu bisanzwe kandi ibintu byoroshye ahubwo ibyo nta ngorane n'imwe biteye ariko Mugisha ibyo umuntu yiha amahoro mu buzima ikintu je nagira ndakubwira ivyo bikure mu mutwe c'est très simple burya abantu bafite akazi nka kariya kenshi bakunze guhura n'ama stress mbese wanashaka ejo uzobona yahinda rero ivyo rero we ntubihe umwanya muremure bihe umwanya mutoya cyane siko hajya Samira we n'ubi wawe hajya mufise habiki na je ntangorane n'imwe na mugaho wanashaka ivyo ntibigutere stress ndende wiyumvira ibi na biriya usange wabuze amahoro wonde kubera ibintu bitagira umutwe n'amaguru nta ngorane n'imwe wanashaka tuza mu mutima ahubwo umva no tuza gutega shaje wewe tuza Mugisha umuntu dufise programme yo kugira mariage reka burya ibibazo kumabiza avuye tuhazi ibihazi ujya uzomutwara Mugisha we reka konona umutwe wawe reka konona ubwonko bwawe reka kubwonona kabisa ahubwo ikintu cyari kizanye ngaho wa mukobwa umwe twahora twiganye mu munani muri segonderi uyuwe Clara le 28 aragira ubugeni rero nako ndiyumvira ikivunjo novunja kabisa
Cyanibuka rero yuko mfise akawaiti ngaho muzo ariko mugabo nasanze rero ishati yanje kimba ari biki kimba nuzega Dionise kimba igoroye nabi nimba byagenze gute ngiye kuraba ishati nayisize nsanga Dionise ayiteye pasi bashira rungura mugabo rero cyanibuka yuko ufise ishati yera ifite ibibuto byirabura Shati una shati yera ufise banje izafise amashati menshi yera shika nkane Yimeze gutukuvuga jere nshaka ijya gera rya rifise ibibuto vyirabura irya shati rero nibyo nashaka nzovunjisha muri ako gakoti kanje ijya renda ishaka uyimpe kugira ngo ndayivunje kuri uwo munsi ntangora rero ndayishaka kabisa kini kintu gisanzwe gose vraiment urazora ntanje wewe rero urantije shati hama ivyo bindi navyo vya Samira vya Boss Lady rekana navyo ni wewe amahoro mu mutima ntangora bash sabira imana gusa ntiyabe ari ikibazo kwebwe nta kibazo gihari na kune yamvumburiye ku muduga yani amakenga cyane yata ivyo biroroshe none genda windabire nizindabire uyaraba muri muziye muri garderobe hariya mu cyumba cyanje pas de problème so Niamwisha. ni yewe Ni nyene. yako Brasileiro. yako Emeriki. Ivyo gomba vyose. Jangaha. Ugira. Uvuga ivyo gomba vyose bizomubako. Abavyeyi niko bambwiye. Ivyo gomba vyose ko bizomubako. Bizomubako. uku nyene muta Kurutuzaho Mugisha. Yego. ahebane Sami. agatima kuname haza subira kwiyumvira bankandurunuka nibazo basubirane Inkomezi z'urukundo.